Nitwa muganga Pasteur Mberimbere, ndi umuganga w'umuvyaza nkorera mu bitaro vya Hopital Bumerek ni ngaho i Bujumbura. Ego cane umutima n'igitereko haraho bihuriye cane gose kuko murazi ko umutima niwo ufata amaraso yose yo mu mubiri ikayarungika mu bindi bihimba kugira ngo bishobore kwiyubaka, nivyo no kwita mu gifaransa les besoins énergétiques. Rero iyo umutima urwaye ni kuvuga yuko umuntu ashobora kugira ikibazo c'ukungene yobaho. Ico gitereko rero iyo umuntu asamye inda haraba novuga gute impinduka mu mubiri, kubera urabona umupfasoni aba yibungenze umwana. Iyo rero umwana ariko arakura haraba impinduka zizanye n'amaraso. Nababwiye ko umutima niwo ufata amaraso yose kayarungika mu bindi bihimba. Rero ayo maraso uburyo ahinduka ku muntu afise inda arongerekana mu buryo budasanzwe, mu buryo bungana 50% gusumba uko byahahora. Bikunda rero gushika mu gice ca kabiri novuga gute kwinda c'umugore. Yego ivyo bintu rero bihinduka ni byo twokwita mu gifaransa le débit cardiaque, nubwo novuga ni nk'umuvuduko w'amaraso, kuko amaraso kubgayo bayongerekanye nkuko nabikubwiye ku bice 50%. Ikindi gihinduka n'uburyo umutima utera, kubera ko ayo maraso aba yabaye menshi. Iyo umutima rero utera cyane byumvikana ko wa muntu yarafise ca kibazo, bitokunda yuko ayo maraso yose umutima wiwe uheza ngo wakire, kuko aba afise ikibazo, kuko babo baramushiriyemo valve mécanique. Iyo rero uwo muntu agiye kuvyara, igituma agira ibibazo nuko ukuvyara bijana no kubabara. Iyo umuntu ababara ni kuvuga umutima uratera cane. Byumvikana yuko wa mutima urwaye iyo uteye cane ya valve ishobora kudakora. Iyo rero iyo valve idakora ni kuvuga ya maraso ntasubira kurengana neza. Iyo ya maraso rero adashobora kurengana neza, hashobora kuba ivyo twokwita ya rétrécissement, ishobora kugira gukara cane ikiyugara. Iyo yugara rero acagira ikibazo cyo guhema, kubera ko ariko arababara ariko aravyara. Rero iyo ariko arababara ariko aravyara, byumvikana ko umutima wiwe ushobora guhagarara ariko aravyara, rero agapfa. Kandi iyo umugore yibungenze hajya ingobyi ivuyemwo, nababwiye yuko amaraso yiyongerekana, hari ibyo bita débit cardiaque, amaraso akongerekana cyane, kubera ko haba harimwo n'umwana n'ivyo abakeneye, haba harimwo amaraso menshi, novuga mu majambo yoroshe. Rero ayo maraso yose y'ingobyi ivuyemwo asubira mu mubiri, ivyo twokwita autotransfusion. Rero iyo maraso asubiye mu mubiri, wa mutima kandi ufise ikibazo ntuzoshobora kwakumoda mu gifaransa ayo maraso. Rero ngaho nyene bakunda kuhagirira ikibazo gikomeye. Kandi umuntu ariko aravyara amaraso ariyongerekana, kuko aba afise novuga gute aba yakeneye, aba afise energie akeneye kugira compense ivyo aba akeneye, kuko ariko aravyara bisaba inguvu. Rero uwo mugore n'uwo mutima wiwe ntibishoboka yuko yotwara inda atagize ibibazo byo guhema, kuko canke ibibazo byo ko ngene umutima utera. Kandi iyo umutima rero utera cane atakiguhagarika kuko ufise ikibazo,
ushobora kugira ibintu byitwa ama aritimi ugatera nabi ugateba ugahagarara rero agacikana. Rero naho mbona isano ihari n'igitereko n'umutima novuga mu majambo yoroshe. Birababaje cyane kubona umuntu aba yari yagiriwe amahirwe yo kuronka valve canke kuko yagira cikane mugabo agatwara inda. Nivyo twese kuri ino si dushaka kugira umwana, mugabo hari abo bidakunda kubera ko uburyo baba bafise. Rero jewe mu majambo novuga gute atomoye ntiyorongorwa, iyo arongowe naho niyo vyara binashobotse, niyo avyaye rero naho niyo konsa, niko nobivuga mu majambo atomoye. Bishitse agatwara inda ni vyiza ko urabona baca banyegera kuko tuba twarababujije gutwara inda, baca banyegera bakagenda bakivuza novuga ku baganga batanonosoye iby'umutima. Ni vyiza ko uwo mwigeme cyangwa uwo mugore yashoboye gutwara inda yo kwegera ibitaro birimwo abaganga banonosoye ibitandukanye, ni kuvuga abaganga b'umutima, abaganga bize kuvyaza, abaganga bize ibyo guhema, n'abaganga no kwita bazi kwita ku ndembe bajya twita ba reanimateur. Ni vyiza rero ko haba hari iyo ekipe nyinshi kugira ngo bamukurikirane kandi bamubwirane hagati yabo. Birakomeye cyane, nta n'umuganga bamuronse ntaba akwiye kwihereranya uwo mugwayi, aba ari umugwayi akeneye abaganga benshi kugira ngo bashobore kumukinga ntagire za ngorane. Mugabo naho nyene uburyo bwo kumukinga buba buri novuga gute buba buri limite, kuko ukungene umubiri wacu wubatse wiwe cyane cyane udashobora kwakira ya maraso. Ni vyiza rero kuba muba hafi kugira ngo basi banafashe ico kibondo yibungenze kizoshobore gushika kivuki, naho uwe nyene ubwiwe ashobora gusinzikazwa no guhitanwa niyo nda aba yatwaye afise ikibazo c'umutima. Ego inyishu yoba nziza nuko atosama inda, ashobora kugira mariage mugabo n'uwo muntu azogirana mariage ni vyiza ko bavugana ikibazo afise mu vy'ukuri, bavugana ikibazo afise kugira ngo nawe amenye yuko bizomugora kuvyara kandi bishobora kumuhitana. Iyo nawe avyaye ntibizokunda ko yonsa umwana kuko ariko afata imiti ishobora gutera ubumuga umwana, sivyo? Ni ngombwa rero ko uwo mwigeme iyo tuvuze gutyo ni kugira ngo yishiremo nkuko bivuze neza ko gutwara inda bisa naho bidakunda. Valve ni vyiza ko bokurikiranwa neza, ntibasibe ayo marandevu baba bahawe n'abaganga b'umutima. Abaganga b'umutima bakora akazi keza kandi kagoye, tuboroheze mu kazi ka misi yose. Mugabo nabone ni vyiza ko novuga bari mu bitaro bitandukanye uwo muntu boza baramubwirana n'umuntu azomuvyaza, kuko iyo bagiye kuvyara za mpinduka zose twabonye ni vyiza ko umuvyaza umwakirizi, umuganga w'umwakirizi azimenya na wene amenye icagira, kuko
nimba uwo muntu ububabare bushobora kumuhitana kuko umutima uca utera cane, ni vyiza ko haba hari umuganga aho impande yize novuga guti ivy'indembe, ivyo gusinziriza ashobora kumugabaniriza ububabare, ivyo twokwita epidural. Ni vyiza rero ko baba bamuzi kugira ngo bazoje kumushira novuga muri condition zimeze neza ashobora kuvyariramo. Kandi ni vyiza ko uwo mwakirizi, uwo muganga w'umwakirizi, uwo muganga yitaye indembe ashobora kumuha novuga gute anesthesi, ikinya kimeze neza kitatuma babara. Ni vyiza yuko yoba nawe ari impande, byumvikana ko uwo muntu afite ico kibazo agomba kwitaho mu bitaro birimwo abo bantu bose. Ni kuvuga ntawe ugomba kwihereranya umurwayi. So umuntu nuvuga ko ukimuronka ni vyiza ko ucuhamagara abo baganga mvuze babiri kugira ngo n'igihe niyavyara kizoba ari igihe kizwi neza kugira ngo bazobe bahari bashobore kumufasha. Ni bibi cyane yuko yofatwa n'inda tutabizi, kuko azoca ashikikwa na za ngaruka zose atawamufashije. Aho oye ndiko mvuga ni bwa bubabare butuma umutima utera cyane. Tugomba kunyarutsa ko avyara uwo muntu. Umuntu agomba kuja kuri travail nini cyane, kuko niyavyara umwanya munini azogira ingaruka mbi. Kandi nabasiguriye n'igihe ingobyi ivuyemwo, ni vyiza ko baca bamuha imiti kugira ngo ya maraso adashobora kuba menshi cyane mu gihe avyaye, kugira ngo ntibimuhitane. Nuvuga abo baganga rero bagomba kwiga gukorana kugira ngo wa muvyeyi afise ikibazo c'umutima bamwakire neza. Abo bavyeyi nabo bafise ikibazo c'umutima vy'ukuri ntibo bakwiye gutwara inda. Murakoze cyane.